Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom shalom bakundwa bavukanye muri Kristo Yesu, kaze mu kiganiro Saveur Divine, kiganiro duhuriramwo kugira ngo tubwirane ijambo ry'Imana. Kiganiro c'uno munsi mukaba muri kumwe na jewe Nsengiyumva Samuel, tukaba tugiye kuraba ijambo ry'Imana duhagarara ko dusanga mw'ikete rya mbere Paulo yandikiye Timoteyo. Turabe igice ca mbere duhereye ku murongo wa 18 turageza ku murongo wa 20. Ikete rya mbere Paulo yandikiye Timoteyo, igice ca mbere duhereye ku murongo wa 18 tugeze ku murongo wa 20, canke se Timoteyo wa mbere igice ca mbere duhere kuri 18 dushikane ku murongo wa 20. Haravuga ngo, iri bwirizwa ndariguhaye mwana wanje Timoteyo, nk'uko abavugishwa n'Imana bakuvuze ko ubwa mbere ngufashwe navyo kugwana intambara nziza, ugumye kwizera, ufise umutima utari mwijwi rikwagiriza ikibi, iryo bamwe bashibuye bakamera nk'ubwato busavye mu vy'ukwizera. Muri abo umwe ni Humenayo na Alikisandero, abo nahaye Satani kugira ngo bibigishe kutarugota. Imana idufashe cane. Tuhagarare kw'ijambo rivuga ngo ngwana intambara nziza. Dutangure turabe Timoteyo ninde. Izina Timoteyo rirasigura ngo uwubaha Imana. Timoteyo uwubaha Imana. Timoteyo yari afise nyina w'umuyahudi yahindutse umukristo, ariko se wiwe yari umugiriki. Timoteyo na Paulo rero bahuriye ubwa mbere i Lusitira, Bibiliya bivuga muri Aziya ntoya, aho muri kino gihe twokwita mu gihugu ca Turikiya. Ico gihe Paulo akaba yari mu rugendo rwa kabiri rwo kuvuga ubutumwa bwiza. Paulo rero yagiye azeza Timoteyo amashengero kugira ngo ahagararire igikorwa c'Imana. Paulo rero akaba yafata Paulo nk'umuhungu wiwe, si umuhungu wiwe mu buryo bw'umubiri, ariko ni umwana wiwe mu buryo bw'impwemu, kuko bakoranye kandi bagendanye. Timoteyo akaba yari afise ibyo yigira cane kuri Paulo, nico gituma Paulo amufata nk'umwana wiwe, akaba ari mu buryo bw'impembe. Harabatuta, harabadutanguriye mu murimo, harabatuvyaje ubutumwa bwiza. Abo n'abavyeyi bacu, tububahe, tubumvire, tubahanuze, tubegere, kuko n'abavyeyi bacu mu buryo bw'impemu baratuvyaje ubutumwa bwiza, baratubangirije, baradutanguriye mu murimo. Ibibazo bahuye navyo, intambara bagwanye n'abavyeyi bacu
baraduteguriye aho turiko turaca, aho turiko turakorera. Rero Pawulo ugiye kuraba ku murongo wa 18 yatanguye yibutsa Timoteyo iby'Imana yari yaramubwiye iciye ku bavugishwa nayo, abavugishijwe n'Imana. Nubwo Bibiliya itatubwira ibyo Pawulo yariko yibutsa Timoteyo, biraboneka yuko hari igihe, hari umunsi Timoteyo yari yarabwiwe n'Imana. Birashoboka yuko baba bari baramubwiye urugendo rwiwe, igikorwa azokora, umurimo wiwe, boba baramubwiye bamutegura ingene bizogenda. Pawulo rero yibukije Timoteyo, amwibutsa ico gihe ibyo yavuzweko, kugira ngo abe ari byo ashira ku mutima. Haleluya! Yibuka ico Imana yamubwiye, yibuka ico Imana yamuvuze ko, kugira ngo gishobore kumubera ico akoresha, ico ahagazeko, kugira ngo arwane intambara nziza. Iyo ntambara niyi yari intambara yo mu buryo bw'umubiri, ntiyari intambara yo gufata ibigwanisho, ntiyari intambara yo kunigana y'impari, ariko yari intambara yo guhagararira igikorwa c'Imana, ahagaze ku kuri kw'ijambo ry'Imana, ahagaze ku c'Imana imugomba ko, ahagaze ku c'Imana yamuhamagariye. Hari ivy'Imana itugomba ko, hari aho igomba ko duca, hari uko igomba ko tuvuga, bifatiye ku kuri kwayo, bifatiye kuri Bibiliya, ijambo ry'Imana, impumeko yayo, ijambo yahumetse yonyene. Wibukanye muntu w'Imana, nubwo igihe gihinduka, nubwo abantu bahinduka, ijambo ry'Imana ntirihinduka. Yesu Kristo ko yari arejo, n'uno munsi niko ari, kandi niko azokwama ameze. Mw'ishengero hakunda kuza ibihe byinshi bigomba gutera, guhungabanya igikorwa c'Imana. Hashobora kuza ivyotuma twishushanya na kino gihe, igihe akaba arico kiduhindura. Ariko ndakubwira yuko umuntu w'Imana ntahinduka, kuko ico wakiriye ntigihinduka. Kristo Yesu ko yari arejo, n'uno munsi niko ari, niko azokwama ameze. Hagarara kw'ijambo ry'Imana, hagarara mu kibanza Imana igushakamwo, mu kibanza Imana ikugombamwo. Uvuge uko Imana igomba kuvuga, uce aho Imana igomba kuca. Imana ishimwe cyane. Ni wambara uko Imana igomba yuko wambara, uhagarare nk'umuntu w'Imana, ushinga intahe nziza, bakubone mw'Imana, bakumve mw'Imana. Igihe kiraza gihinduragurika, kiza ari gishasha. Hari ibyo usanga ngo biragezweho, ariko umuntu w'Imana igihe ni ca kindi nyene. Ubwo muri uw'Imana Yesu Kristo ntiyigeze ahindagurika, ntazigera ahindagurika. Nawe ntuhindagurike, ntuhindagurike, ugume muri Kristo Yesu. Aho niho ugomba gukorera, niho ugomba kugerera, niho ugomba kuguma, kuko Kristo Yesu aho nihagukeneye, nihakuronderera. Imana ishimwe cyane. Yaramubwiye ngo rero, kugira ngo uzogwane intambara nziza, uzofashwa n'ibintu bibiri. Icya mbere ni uko wibuka ibyo abavugishwa n'Imana bakuvuzeko, wibuka icyo Imana yakubwiye. Icya kabiri, atazi mu mutima ririko rirakwagiriza, umutima wawe utekanye, umutima wawe wumva by'ukuri yuko Imana igushingira intahe. Yesu ashimwe cyane. Rwana intambara nziza. Turi mu gihe ariko haraza n'inyigisho nyinshi zishobora guhungabanya igikorwa c'Imana, bakakubwira ngo nk'akarorero ngo ni ikinyoma cya Satani, ngo umukristo ntagwara. Ndakubwira yuko umukristo aragwara, umukristo aragwara. Nta kinyoma cya Satani kiriho. Rwana intambara nziza, uhangane n'inyigisho z'ibinyoma ziriko ziragomba kuza zihindura ubusa ijambo ry'Imana. Ndakubwiza ukuri, udahagaze nk'umuntu w'Imana, udahagaze ku c'Imana yakuvuzeko, udahagaze ku kurondera ijwi ry'Imana,
ni byinshi bizoza bigomba kugukura mu buntu bw'Imana. Hagarara rero ufashijwe n'ijambo ry'Imana, urondera ijwi ry'Imana, kubera hari amajwi menshi cyane. Mu mutima wawe wumve by'ukuri Imana igushingira intahe. Ibyo ugendamo byose, ibyo ukora, wibaza uti none hirya ya bino bintu ndiko ndakora, hirya ya bino bintu ndiko ndagenderamo, Kristo yoza uno munsi nyine, Kristo yontwara, mbega Imana iranshingira intahe, Imana iranezerererwa. Yesu ashimwe cyane, kandi Yesu adufashe tunezerererwe n'Imana, dushingirwe intahe n'Imana, tugendane n'Imana. Ndwana intambara nziza, ibiza bikurondera bihiga yuko wova mu buntu bw'Imana ni byinshi. Ndwana intambara nziza, urongogwe n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, aba ariko uhagararako. Ibiza bikurondera byose bisange wumiye kw'ijambo ry'Imana, aba ariryo rifashe umutima wawe, rikumurikire, kuko n'itara riratumurikira. Tutagira ijambo ry'Imana turi mu mwijima, ariko iyo turi mu ijambo ry'Imana turafise Imana, tugendana n'Imana, Imana iri hafi yacu. Yesu aguhezagire, Yesu akugirire neza. Ndaguhamagarira kurwana intambara nziza nk'uko Pawulo yabibwiye Timoteyo, umwana wiwe, mu buryo bw'impemu. Urwana intambara nziza, ibyo ucamo, ibyo uvuga, aho ukora hose, urwana intambara nziza, ugume muri Yesu, ugumemwo, ugerereyo neza. Yesu aguhezagire, Yesu abane.